ndakuramukije mukundu wa nshuti yanje uriko urakurikirana uno mwanya w'insigo y'ijambo ry'Imana. Ndashimye kubona wamana ntaryo wibuka kano kanya ukagashaka umuzirikanye. Imana iguhezagire cyane. Turashishikara ya nsiguro turiko turiga yerekeye amakete indwi yandikiwe amashengero yo muri Aziya dusanga mu gitabo cy'ivyahishuwe Yohana. Uyu munsi twabavugana ku ikete ryandikiwe ishengero ry'Ifiladelfiya. Ni mu gice cya gatatu kuva ku murongo wa gatandatu gushika ku murongo wa 13. Duhere ku murongo w'indwi imbere. Wandike mu marayika w'ishengero ry'Ifiladelfiya uti uwera uwukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, uwugura ntagire uwugara kandi uwugara ntagire uwugurura. Aravuga ibi: ndazi ibikorwa vyawe, nashize imbere yawe urugi rwuguruye, ntawe ushobora kugugara. Yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Ndaguhaye bamwe bo mu isinagogi rya Satani biyita Abayuda atari bo, ariko babesha. Nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge vyawe, bamenye yuko nagukunze. Ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanye nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu vyose, kugerageza baba mu isi yose. Ngira nze vuba wumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Amen. Aya majambo tukoma tuvugane n'amajambo adufasha gutahura ibisabwa kugira ngo umuntu canke ishengero kanaka turangure ivyo twahamagariwe gukora. Kimwe mu bibazo bikomeye umuntu w'Imana akwiye kwiyumvira ni mbega aha muri ino si ndahari ngo ngirente? Inyishu yacu nziza ni aha muri ino si ndahari ngo mfatanye n'Imana, ngira uruhara mu mugambi w'Imana iri kurakora wo gushikira abantu no kwagura ubwami bwayo. Hanyuma muri ivyo umwe wese aragira icyo ahabwa akora. None ni gute tworangura neza ivyo duhabwa, ivyo duhamagarirwa gukora? Ni gute womenya ko umukozi azoba umukozi mwiza atana kimwe arakora? Umuntu agomba kwerekana ko azokora neza, no kuvuga yuko agaragaza ko vy'ukuri afise umwete wo gukora hakiri kare. Nta numwe azohava agaragaza umwete bitakiri mu ntango. Abarundi nibo bayaciye ngo ubuja gusha buratagata. Namba umuntu vy'ukuri agaragaza umuhamagaro muri we canke ishaka ryo gukora, abigaragaza hakiri kare kuko aba ariko arapimwa. Ndafite umugenzi yagomba guhakaza abantu, hanyuma agomba guhakaza abantu kari akazi ko gukurikirana ibikorwa yariko arakora. Hanyuma acabaha ikibazo canke igipimo kitoroshe. Yabasaba ngo birigwane umunsi umwe canke iminsi ibiri. Boba batazi icyo ariko arakora, mugabo nawe ariko araraba ingene abigenza. Araba ko bibwiriza gukora ibikorwa, araba ko bibwiriza ivyo atabatumye. Benshi ako kazi karabananiye kubera ico gipimo cyabananiye. Ariko wagitoye ico kibazo n'umuntu ahantu hose bashika abonye ibikenewe yacabikora, akerekana yuko vy'ukuri afise inyota, azi gukora ibikorwa. Nuko no mu buryo bw'imwemo urashobora kumenya umuntu afise ibisabwa byo kugendera mu muhamagaro, n'uwundi ubona yuko vy'ukuri bigoye ko agendera mu vyo yahamagariwe kubera atazi ngene akwiye kuvyifatamwo. Ni gute none twoshobora kugendera mu muhamagaro wacu? Ni gute twomenya cyangwa twoshobora kugendera mu vy'Imana iri kuraduhamagarira? Tukoma tuvugane ibintu bishika bitanu dukuye muri no kete ryandikiwe ishengero ry'Ifiladelfiya, natwe vyo dufasha mu kumenya ingene tugenda mu muhamagaro wacu n'ingene tugendana n'Imana muri wo. Icambere ni ukumenya ko ari Imana yugurura umuryango w'igikorwa iduhamagariye. Imana niyo itanga karyo keza kugira ngo turangure ivyo duhamagarirwa gukora. Nivyo Imana yaraguhamagaye, irakubwira ivyo uzoyikorera. Ariko bigiye yakubwiye si wowe uzokugura umuryango wo kubishikira, niyo yugurura umuryango wavyo.
Kristo mu mwidondoro wiwe abwira ab'i Filadelfiya ababwira ko ari we afise urufunguzo rwa Dawidi. Twabibonye ku murongo wa ndwi. Wandike mu marayika w'ishengero ryo Filadelfiya uti uwera, uw'ukuri, ufite urufunguruzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi. Iri jambo ryerekana ubutegetsi. Niwe aramutswe ivyerekeye ibirangurirwa mu ngoro y'Imana no mu ihanga ry'Imana. Yakoresha ingereranyo yo mu isezerano rya kera, hariho umuntu yabika urufunguruzo rw'ingoro y'Imana. Kristo niwe afise urufunguzo rw'ingoro y'Imana, mu buryo bw'ubwami bw'Imana. Niwe ategeka mu bwami. Data yamuhaye ubu bwami ishengero ngo arirongore, n'ibikorwa mu ishengero ngo abirongore. Ariko rero ahuza n'ibyo Yesaya yavugishijwe. Ariko aravuga Yesu. Yesaya gihe c'9:6 avuga ngo ubutware buzokwama ku bitugu vyiwe, niwe azoganza, niwe azotegeka. Wandikiye Abaheburayo we wagereranya Mose na Yesu, yavuga ati Mose yari umushumba wo mu nzu y'Imana, ariko Yesu ni umwana w'Imana, ni atwara iyo nzu y'Imana nk'umwana wayo, nka nyeneyo, atari nk'umukozi asanzwe. Ivyo bisigura ko ari we yugurura uturyo two gukorera Imana, kandi niwe yugara ayo mabakwe, kanatsinda niwe wera, kandi niwe w'ukuri. Kumenya ko ari we yugurura umuryango bidufasha iki? Birashoboka ko umaze igihe urindiriye ugerageza kugendera mu vy'Imana yaguhamagariye, ariko bikanga. Inkuru ndakuzaniye nuko niwe yugurura umuryango, kandi ubimenye hari inyungu bikuzanira. Bituma twirinda kugerageza kwinjira mu muryango wugaye, nkuko womenga vyose bivana n'inkomezi zacu. Mu myaka yacu umuhamagaro ya mbere abatari bake twarabikoze amakosa, ni ukugerageza kwemeza abantu, ni ukugerageza kwereka abantu ko vy'ukuri wahamagawe, ukamenga niwe uvyishikanako, ukamenga ni wewe wugurura imiryango. Ariko abatari bake murabizi, igihe cyose wagerageje kwiyugurira umuryango ntivyakunze ko wuguruka, ahubwo witeye ingorane. Bitwibutsa ko ishaka n'umwete byacu bifise aho bigarukira. Atari Imana itwugururiye, hariho akaryo tutazopfa twinjiyemwo, hariho uburyo n'igikorwa tudashobora gukora, niyo ucihaye ntuzokirambamwo. Bituma turindira igihe c'Imana, uko tuzi ko ituguruye tudashobora kwinjira mu bihe Imana yaduhamagariye gukora. Bituma tubaho twihanganye, kuko twizigira ko Imana izigiye gikwiriye, kandi ari izotugururira umuryango. Iyo ndiko ndaganiriza abakozi b'Imana abakiri bato, ayo mabakwe ndayafise, ikintu cya mbere cyama kibagora ni ukurindira ikintu Imana yamubwiye gitomoye neza muri we mu byiyumviro vyiwe, ariko kitaragera gushika. Uwo mwanya wo kurindira urabagora gose, birangora tari hake iyo tuko turavugana nabo. Ariko muri Bibiliya huzuye uburorero bwinshi nama ndabaha. Umwami Yesu Kristo yerekanye ko ashoboye gukora ibikorwa byo kwigisha afite imyaka 12, ariko yarindi yindi imyaka 18 ngo akwize imyaka 30 atangure kwigisha ku mugaragaro. Niko ko umwami Yesu yarindi imyaka 18. Turabona bahamagawe n'Imana bose. Yaba Mose yamaze imyaka 40 ari mu bugaragwa, yari yatahuye ko kugwanira Abisirayeli ari wo muhamagaro wiwe, ava kwa Farao atakindi kimuvanyeyo, ariko Imana imurindiza imyaka 40. Umuryango ntiwari bwuguruke, kandi nta n'insiguro ikenewe yo kumenya igituma umuryango utarugururwa. Uzobimenya mu nyuma, nibanga ry'Imana. Ariko ukwiye kumenya yuko nawe wahamagawe, umuryango si wowe uwugurura, ni Imana iwugurura. Niwagerageza kuwugurura uzokuvuna ukuboko, uzogutera ibibazo, ubeho ubuzima budahimbawe, kandi ari uzoba wavyiteye. Ikindi ni ugusenga ngo umuryango wuguruke. Ko rero umuryango atari we wugurura, ari Imana iwugurura, wakwiye gusenga ngo umuryango Imana iwugurure. Ku muryango w'umunani avango ndazi ibikorwa vyawe. Nashize imbere yawe urugi rwuguruye, nawe ushobora kugugara. Yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Ishengero ry'i Filadelfiya ryari rifise inkomezi nke, ryari ritandukanye n'ishengero ry'i Sarudi rimwe twavugana ubushize, uko bobo bibaza ko bakomeye, ariko bo bari barapfuye. Mugiri ntiryapfuye, rifise inkomezi nke, mugabo ririho. Mugihe ishengero ryasa n'ipasi icomoye ry'i Sarudi idashobora gushuha, ishengero ry'i Filadelfiya ryo ryari ricometse, ariko umuriro waza muri iyo pasi
wari muke muke mugabo wariho. Ni nk'ubwato butwagwa n'umuyaga bwadugije ibitambara, bwa bwato bwa kera imoteri zitaraboneka, ariko hariko haza akayaga gake kandi barindiriye ko akayaga kagwira ngo babandanye. Ivyo bategeza gukora bobo babikoze, badugije ibitambara ariko barindiye umuyaga urungikwa n'Imana, urungikwa n'Imana. Twe turazi ko ari Imana urungika. Ishengero ry'i Filadelfiya ryarizi ko inkomezi ziva ku Mana, ryari ahantu ririndiriye igihe Imana irigenderera ikugurira umuryango kandi ikabaha inkomezi. Kuko cabo cari kurindira basenga ngo Imana irungike umuyaga ukwiye. Ndakunda aha hantu aho umuntu atahura yuko naho yahamagawe n'Imana, inkomezi zituma ibikorwa dukorera Imana bigenda neza ntiziva kuri twebwe, ziva ku Mana. Naho nahamagawe n'Imana ntiyaciye indungika ngo tuvavanure ngo turarangije, igomba ngumane nayo hafi yayo, kuko inkomezi zinkoresha ivyo igomba ko gukora ziva kuri yo. Yamaye ihamagagwa n'ivyo mugani inkomezi ndarikorana ziva kuri yo. Naho umuryango wugururwa n'Imana turafise uruhara rwacu. Uruhara rwacu ni ugusenga ngo Imana yo yize igihe ciza yugurura umuryango kandi duhe n'inkomezi zo kuwinjira. Paulo yari yaratahuye rino banga, kuko kenshi aterereza amashengero atandukanye ababwira ati munsengere kugira ngo Imana inyugururire imiryango. So mikete ryandikiye Abaroma ababwira ati, atangura avuga ati nagabiye kera kuzi wanyu ariko naronse ibintu bimbuza. Akarangiza avuga ngo nibaza ko arico gituma natevye kuzi wanyu, kwarwanga mvuga ubutumwa bwiza muri bino bihugu ndimwo, ariko aho nariko ndavuga ubutumwa hanyagiye ngomba nzi wanyu. Imana dufashe cyane. Yavuga ati nimunsengere. Umuryango urashobora guteba kuguruka kuko Imana ikeneye ko tugaragaza ubwizigirwa muri bike kugira ngo ishobore kutwizigiza byinshi. Imana ni Imana y'urutonde, numukoresha mwiza. Ntishobora kwemera yuko uja mu bintu bikomeye bijye yakubwiye utaraba umwizigirwa muri bitoya bya bindi we ugaya. Widogera bijya bikeya kuko ubona umenga ntibisa n'ivy'Imana yakubwiye, ariko muri bijya bikeya Imana iriko irakumenyereza kugira ngo irabe ingene ubumwizigirwa muri ivyo. Imana dufashe cyane. Nibuka igihe jewe ngitangura umuryango w'imbuzi ba Kristo uko ndi mu bawurongoye imyaka ya mbere gushika imyaka nka 15 ya mbere, igikorwa cya mbere twakoze naho twari dufite umutwaro w'ikanguro, naho twari dufite umutwaro munini w'ishengero rikangutse, ico twashoboka kwari gusenga. Maze tuja imbere y'Imana turasenga, maze tutangwa gusenga mu 2002. Imyaka 3 iheze nitwe twasanze turabavuga butumwa, twatangiye dusenga ngo Imana ihagurutsa abavuga butumwa, dusanga mu ihagurutsa natwe turimwo, duhava twinjira mu bikorane n'ibindi byinshi. Mu kurindira ko umuryango wuguruka, ishengero rimeze nk'uko Imana igomba rirasenga kugira ngo irungike umuyaga, irungike umuyaga ibahe inkomezi kandi yugura umuryango. Cya gatatu tubona muri no nkuru cyangwa muri no kete no gutahura ko igikorwa nyene, no gutahura igikorwa nyene zina Imana idushize imbere. Mbega Imana impamagarira iki? Impamagara gukora ikiye gikorwa mu buryo bufadika. Uzokumva akatari gake abantu bavuga amajambo kuko womengo Imana yabahamagariye ko vy'Imana, mugabo ati yaguhamagariye ngukore iki? Agaca kwishura ati nibikwa vy'Imana. Muti none igikwa c'Imana yaguhamagariye nikihe muri kino kiringo? Icyo utahura ubu nikihe? Ntibishobora ko tugendera mu hamagaro ngo turangure neza ivyo twahamagariwe tutazi ikiringo tugezemwo igikorwa kijanye naco. Imana dufashe cyane. Ku murongo w'umunani twabonye ko Filadelfiya bari bafise umuryango wugurutse imbere yabo kandi bari bazi ivy'Imana igomba gukora. Munani havuga ngo ndazi ibikorwa vyawe, nashize imbere yawe urugi rwuguruye nawe ushobora kugugara. Ubwo rugi rwari rutomoye. 9 enda guhaye bamwe mu isinagogi rya Satani biyita Abayuda ataribo ariko babesha. Nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge vyawe bamenye yuko nagukunze. Imana yari yahisemo gushira imbere y'abi Filadelfiya urugi rwuguruye atawe ushobora kugugara. Uzomenya ko urugi rwuguruwe n'Imana
iyo ibintu byose bifataniriza hamwe gushingira intaye ko ari Imana yuguruye. Ni ukuvuga yuko wohura n'ingorane uriko urabikora ivyo bikorwa, mugabo urumva yuko harimo amen y'Imana. Ibihe birimwo nturiko urafsonika, nturiko urakorera abanka, uriko ukorera abemera, nkumbura uhuye n'ingorane z'uko uriko urabakorera, ariko umuryango wari wugurutse. Urugi rudasanzwe Imana yagera yugurure abi Filadelfiya harimwo abayuda bava mu isinagogi iryo Kristo yita irya Satani, bagira bace bugufi imbere y'ishengero ry'i Filadelfiya. Wow! Bari bamaze igihe bagwana cyo kimwe n'abipirogamu n'abigisha ibinyoma. None ubu bamwe mu bantu babagwanya bagira bace bugufi. Paulo ari mu bikorwa vyiwe yama yitwarira kurondera kumenya urugi rwugurutse urwarigwo. Musomye vyakozwe n'intumwa 16 turabona kuva ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'10 turabona Paulo agira imigambi kuvuga ubutumwa bwiza. Mpemu amwankira incuro zibiri zose. Ubwa mbere yagomba kuja muri Aziya, urugi rurugara. Agomba kuja i Bituniya, urugi rurugarika. Hanyuma carota umumarayika w'i Makedoniya, umuntu w'i Makedoniya muhamagara ngo baje Makedoniya. Muri ico gisagara niho yaciye agenda asanga umuntu wa mbere yabwiye ubutumwa yitwa Lydia. Yahavuye aba mu bantu bamushigikiye mwijana butumwa, batangura ishengero ryabashigikiye ubudasiba, ryari ishengero ry'i Filipi. Urugi rwuguruye imbere yabo. Imana imaze kugarurwa muri Aziya niko muri Bituniya. Imana yagomba kugurura urugi ruzova mu ishengero ry'i Filipi. Iryo Paulo avuga ngo kuva bamenye igikwa ciwe bamye bamushigikira. Imana ishimwe cyane. Iyo Imana yuguruye urugi ruruguruka kandi ruba rutomoye ko ari urugi Imana yuguruye, kandi ibiguguruye mu gihe kanaka kubw'intumbero kanaka, kandi igihe cyo njejwe gukora no guca bugufi nkinjira muri urwo rugi yuguruye. Jewe Imana ikimpamagara nahamagara muri 1996 ngeze amashuri yisumbuye. Imana imbwira ivyo igomba gukorana nanje, ndavyizera gose kandi nibaza yuko bigira bibe umwanya n'umwanya. Namaze mwaka 1998 gushika mu 2002 ngerageza gukora ngo nereka abantu ko vy'ukuri nahamagawe. Nari nkiri muto, nari mfite imyaka 30. Hanyuma nagerageje ibikorane mbere bimwe imwe akabaje nafisha ama publicité ngo abantu baze kumviriza umukozi w'Imana basanzwe kuko nagira ngo hageze, ariko ntihari bwagere. Niho ndi mu gikorane mu Buganda, Imana ndongora kuja mu gikorane ahantu hamwe hari korana cy'ikanguro ikabare. Imana ihagurutse umuntu aravugishwa, aranyemeza yuko Imana yanyuguriye urugi mu gwaruka. Narababaye gatoya kuko jewe mu mutima wanje nari nzi ko Imana yampamagara ishengero mu buryo bwagutse rinini rikuze. Ni gute inyugururira ugwaruka? Nagenda babwire bene data, namaze kuva 2003 gushika 2015, imyaka 12 nemeye guca bugufi ndiko nkorana no gwaruka. Ntangura umuryango w'abimbuzi ba Kristo, nkorana na gwaruka imyaka 15, kandi nzi yuko impera n'imperuka yaho nahamagariwe ntigwarugwaruka. Ariko imbere y'Imana umuryango wuguruye gwari iki? Warugwaruka. Ubu ndiko ndabiraba niho ntahura ko Imana yari n'ubwenge. Ukaba tuko turakorana uyu munsi, abo tuko turafashanya kuba ku bwami bw'Imana, gutangura amashengero, gukorera ikwa c'Imana, ni babandi narera muri ya myaka y'ukurindira ku muryango munini huguruka. Nandi dufasha cyane tufite mukundwa, nagomba utahure n'uyu muryango kino kiringo Imana yakugururiye. Birashoboka kuri kuranka kuwinjira ngo ntusa n'ikimana yaguhamagariye. Ni waba umwizigirwa muri ibyo bito, Imana izogushikana kwizigirwa ibininiya. Imana iguhezagire. Cyakane twokora ngo tugendere mu muhamagaro, dukore ikimana duhamagarira, no kwihanganira guhamwa hamwe n'inzitizi ziri imbere y'igikorwa duhamagarirwa. Naho urugi rwari guguruye imbere y'abi Filadelfiya, bari bakwiye kumenya ko imbere hari igihe cy'amageragezwa. Wow! Ni gute Imana yuguruye urugi haca haza n'amageragezwa? Si ubwa mbere bibaye, nagomba mubyumve neza. Byarashikiye nabi imbere yacu. Icyo cyiyumviro kirafitaniye isano n'ijambo Paulo yavuze muri Abikorinto ba mbere
16 ku murongo w'8 havuga ngo ariko nzotebera muri Efeso gushitsa kuri Pentekote uko no urugururi urugi runini ruja mu bikorwa bikomeye kandi abansi bakaba benshi. Wow, nuguri urugi runini ruja mu bikorwa vyinshi mugabo kandi abansi babaye benshi. Je birapfana ikintu n'aya majambo yandikiwe abi Philadelphia. Abantu hose bushobozi bw'Imana buriko buragendagenda, umwansi arahaguruka kugira ngo arwanye igikorwa, agwanye ishengero. Imana idufashe cyane, agwanye igikorwa, agwanye abariko baragikora. Umurongo w'10 niho tubona ngo ko witonde jambo ryo kwihangana kwanje nzokurinda igihe cyo kugeragezwa kigira kiza mu bihugu byose kugerageza baba mwisi. Abi Philadelphia bari bakwiye kumenya ko naho urugi gugurutse amageragezwa yo yagiye kubandanya kandi umwansi azoguma agerageza kubabuza. Gihe cyose Imana ikuguriye urugi cyangwa umuryango umenye ko umwansi aca yinjira mu ruhagarara akagutera mu buryo bwose. Cyo gitabo mubona amashengero yose ubona ko yahagurutse harimo akareo k'Imana. Wame witegura intambara zaba izo mu burongozi, kwaba guhamwa kw'abarongozi, kwaba ivyago bitera abakristo. Wame witeguye ko ahantu hose hari ubwiza bw'Imana, hari igikorwa c'Imana kimeze neza, hazokwama hazanana n'amageragezwa n'intambara no guhamwa uko umwansi ariko ameze. Uko wizigirwa mu bikomeye niko uhura n'ibikomeye, niko utegwa mu buryo bukomeye. Amaze kwinjira mu rugi guguruye, Paulo na Sila binjiye mu rugi guguruye hamwe n'ababwira baraye mwibohero kubera igitangaza Imana yakoze. Bashitse bakora igitangaza, maze icyo gitangaza bagikoze birukana impwemu mbi yari mu mukobwa yagenda aravugishwa avuga ibintu birimwo uburyarya, birimwo abadayimoni. Bamaze gukora icyo gikorwa baciye bategwa n'abantu bo muri icyo gisagara, baca batwagwa mwibohero, maze ngo bararirimba mwijoro. Imana irabagenderera, Imana ikigenda kubashikana ku mukuru w'ibohero warabacunze arihana mwijoro. Burya ishengero rya mbere ryatangwa Filipi ryarimwe wa muntu yarabacunze mwibohero n'umuryango wiwe be n'abandi. Urugi rwari guguruye ariko agasho kari karimwo kandi no gukubitwa byari birimwo, ariko muri ubwo gukubitwa n'uwo mubabaro hari mu mugisha w'Imana unyegeye. Warabwire wowe uhamagawe n'Imana, yego guhamagarwa n'Imana, gukora n'Imana n'ivyicubahiro. Bamwe bavyita mbere n'umunyenga, ariko uwita umunyenga mu buryo bw'imhemu ntuwita umunyenga mu buryo bw'umubiri, uko ni wahamagarwa mu buryo bukomeye uzotegwa mu buryo bukomeye, uzohura n'ibikugora mu buryo bukomeye. Uko umwansi arazi yuko ni wakora ivy'Imana iguhamagariye bizohindura mu bwami bw'Imana ikintu kinini kandi nawe azotakaza. Na niyo mpamvu atugwanya. Uko Imana yagiye yugura umuryango w'ubutumwa bwiza mu Burundi, niko umwansi yahagurukiye uburongozi bw'amashengero kugira ngo abanye umuvuduko butumwa bwiza, ateze umugayo w'ijambo ry'Imana. Mu myaka ya mbere mu butumwa bwiza mu Burundi, uruzitiro Satani yari yarazanye kwari uko abasenga baba abantu batoya, abantu bagayitse, abantu batize. Bavuga ngo Bibiliya ntiyagendera mu modoka, ntiyinjira mu makartier y'abatunzi, karaga kengegwe no kunenwa. Ubwo ruzitiro rwarabaza imyaka myinshi Satani arukoresha, ariko igihe gikwiye gishitse Imana yatugendereye, ubutumwa bwiza bwinjira mu bize, ubutumwa bwiza bwinjira mu baganza, batangura guhimbaza Imana. Satani yaciye ahindura umukenyuro, acazana akajagari mu mashengero, uko ntiyakiyabuza gutangura akajagari mu burongozi. Cyo gituma mwumva imanza, mwumva injyane, no kugira ngo Satani ateze urubwa kwa c'Imana. Kwa c'Imana kirahagaze, kwa c'Imana kiracahari, ariko agerageza guteza urubwa kugira ngo abantu babititure banke gukurikira ijambo ry'Imana. Turatahura ibiko biraba, we ntufatanye n'abisi kuzomera ishengero, ariko utahure ko turi mu rugamba rw'imhemu kandi tuzorunesha. Namba uru rugamba ruhari nuko umwami aduhamagarira ikintu gikomeye, turi hafi yaco, nico gituma umwansi atera igere akagwanya. Icyagatanu mbona muri nokete muri nokete ryandikiwe ishengero ry'i Philadelphia twokora ngo tugendere mu byo twahamagariwe, no kwinjira mu muryango
wuguruye. Imana yuguruye umuryango, dukwiye guhagarika ivyo twarimwo, ivyo twariko turakora, ivyo twari tumazemwo iminsi, maze tukinjira uwo muryango mushasha. Imana idufashe cyane. Yavuze ati heraba ndakuhaye bamwe bo mw'isinagogi biyita abayuda batari bo, ariko babesha, nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge vyawe, bamenye ko nagukunze. Ngira nze vuba umire kuco ufise, ntagire ugutwara igitsibo cawe. Muyandi majambo, mukurindira ko umuryango mukurindira ko umuryango wuguruka, tubandanya dukora ivyo twako turakora. Mukubandanya kwibihe bishasha biza, ivyo yaguteguriye Imana, ukora ivyo hambije. Ndakunda kuvyita kuba ukora vyose wirindiye gukora, witeguriye gukora ibidasanzwe. Nimba ivyo Imana yaguhamagariye utaragira kubishikira, kora ivyo ubona biri hafi. Bo mukozi mwiza mu nzu y'Imana, bana na bene data mu byo bariko barakora, kuko Imana ibigombye yuko wimenyereza. Ariko iyo umuryango wugurutse, integuro zindi tubanza kuzishira ku ruhande maze tukawinjira. Aha rero haraba ikibazo gose ku bantu, kuko hari igihe mu kurindira umuryango ko wuguruka turonka ivyo dukora tukanabiteramwo imbere, tukabironkamo mbere n'ivyubahiro, ku buryo umuryango wugurutse w'ukuri umuntu agira intambara yo guheba hahandi yarindirira ngo yinjire muho yahamagariwe. Imana idufasha cyane. Paulo yari afise integuro itomoye y'ingene urugendo rwiwe rwa kabiri rw'ijanabutumwa ruzogenda. Yari yarapanze ingene azogenda i Roma, ariko Imana imaze kugurura urugi rw'i Makedoniya, Paulo yari yamaze gutegura urugendo ingene ruzogenda. Muri cya gisoma twasoma cyo mu Vyakozwe n'Intumwa 16, yarazi yazoca niyazobandanya. Ariko Imana imaze kugurura urugi rw'i Makedoniya, yaciye aheba aho handi yari yateguye. Aha ni kuvuga ngo ntibibujijwe ko umuntu w'Imana agira integuro, ariko integuro ziwe zikwiye kwama zisunga ziyoroheje, ku buryo Imana ihinduye yemera kujana n'ivy'Imana yigomba ko akora muri ico gihe. Mu kurindira ko Imana ihindura, kora ivyo wateguye, ariko wamumenya neza yuko umwanya n'umwanya Imana ivuze ati hagarika ivyo urimwo ja mu bindi, cuhagarika ivyo urimwo uje mu bindi, uko Imana ibigomba kugenda mu rugi rushasha gugurutse. Ivyo birashingirwa intahe n'umwanditsi w'Imigani 16:9. Umutima w'umuntu wigenera inzira yiwe, ariko Uhoraho ni watumbereza inzira ziwe. Turapanga ivyo dukora, ariko Imana igumana ijambo rya nyuma mu vyo yifuza ko dukora. Umuntu w'Imana ntategwa isoni no kuvuga yuko ivyo yateguye vyahindutse kubw'ivy'Imana ivuganye nawe. Arihanganira abamucira urubanza n'abamugaya, kubera hagati y'abantu n'Imana ahitamo guhimbara Imana. Birashaka ko Imana iko yugurura urugi tutari twiteguye imbere yacu, mbere tutanatahura, ariko dukwiye kumvira maze tukinjira muri urwo rugi, uko Imana niyizi ibiri imbere. Nibisabwa yuko ivyo Imana ikubwira gukora ubu bitahura. Oya, icyo kuye gutahura ni ugushira amakenga yuko ari Imana yavuze. Naho nimba ari Imana yavuze, uzotahura icyo byasigura niwamara kubigenderamwo. Igihe Imana yanyugura umuryango wo mugwaruka, nayibabwiye sinatahura icyo byasigura. Narageze n'igihe mvuga nti Imana, je ko wambwiye ngo ndeke umwuga nigiye, ndeke n'urunganwe rwanje, nde mu bintu byo kugukorera, none ko muri ivyo ndiko ndakora bidasa n'ivyo wampamagariye, none wandetse gutya nyene ko imyaka 15 baye myinshi. Imana yari yizi yuko arije nihenda, ntatahura ivyo kurakora. Nababwiye yuko abo ndiko ndakorana nabo muri kino kiringo, nabo niteze gukorana nabo, haba mu Burundi, abandi baza bari Buraya, abandi bari muri Canada, abandi bari muri Amerika, nabatanguza amashengero, nabo nareze muri ya myaka yo gukorana no gwaruka. Imana idufashe cyane. Uwo muryango Imana yuguruye, naho udasani neza, naho Imana impamagarira, yo irazi cyo uwo muryango uzokora. Mu kurangiza, kete ryandika ishengero ry'Ifiladelfiya ryerekana ikintu kidasanzwe kiranga ishengero canke uwizera Kristo amunezera muhimbara, no kurangura neza ivyo yahamagariwe gukora. Kurangura neza ivyo twahamagariwe gukora. Twabonye ivyo fasha umuntu canke ishengero kurangura neza
ivyo yahamagariwe gukora. Twabonye ko ari igihe atahura ko Imana ariyo yugurura urugi, kandi twatahuye yuko urwo rugi guguruka turindiririye mu masengesho. Twatahuye kandi ko urugi Imana yuguruye dukwiye kumenya urwarigwo, ntitugume tuvangatiranya ibintu, tumenye icyo twahamagariwe mu kiringo kanaka. Twatahuye kandi yuko dukwiye kwihanganira amageragezwa n'inzitizi zitubuza kwinjira muri urwo rugi no mu muhamagaro wacu. Mu nyuma twatahuye yuko iyo urwo rugi guguruye dukwiye kwinjira muri uwo muryango, hanyuma dugashira ku ruhande ibindi vyo tubuza kuwinjiramwo kugira tugendane n'ivy'Imana igomba tugenderemwo. Mbega ni giki muri ibi bituma turangura neza umuhamagaro wasanze kikugora? Mbega wowe ubwogwa no gutahura ko ari Imana yugurura ukaba wamugerageza kwiyugururira? Mbega wowe ubwogwa no kurindira ko umuryango wuguruka, waburindira wicaye cyangwa urindira amasengesho, wabuduza ibitambara kugira ngo akayaga nikaza ubwato bugende? Mbega woba uzazanirwa n'ivy'Imana igomba gukora ivyo ari byo? Mbega wowe utegwa no kuzazanirwa kubw'amageragezwa yaguteye igihe wahamagawe, kuko utaruzi yuko iyo umuryango wugurutse no mageragezwa zanana nawo? Canke wowe unanirwa guhagarika ivyo wahoramwo kugira ngo ugende mu vy'Imana iguhamagariye? Kugira ngo ube umuntu agendera mu vyo yahamagariwe, arangura neza ivyo yahamagariwe, ukwiye gukwiza ibi bintu ijambo ry'Imana ritwigishije. Imana iguhezagire. Reka ndagusengera kugira ngo ushishikare mu nkomezi z'Imana, ukurikira umuhamagaro wahamagariwe. Mana gushimiye kuri Imana iduhamagara, kandi intambuko tuzocako ngo dushike harya waduhamagariye urazizi, naho dutaza guca urahazi, n'igituma dutaza kuhaca urakizi. Ndasengeye mwene data adendebukiwe, yarageze ahantu yotanga imihoho, yarageze ahantu amageragezwa n'ibibazo bihura byamunaniye kubandanya, byamuteye kunanirwa kubandanya akurikira umuhamagaro wawe. Umuharire mu izina rya Yesu, umuhe inkomezi zo kubandanya yinjira mu muryango wamwugururiye no kutitiranya igikorwa umuhamagarira icari cyo. Urakoze kuri Imana idukunda kandi itivuguruza mu vyo watubwiye. Mu izina rya Yesu Kristo senze, amen. Imana iguhezagire.